Kw'isoko. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Naho leta yafashe ingingo yo gukura abana basega mw'ibarabara, abo bana ntibatevye kugaruka. Uno munsi bakaba basubiye kwibonekeza ku bwinshi mu mabarabara y'igisagara ca Bujumbura. Ibiro vy'igisagara ca Bujumbura biriyemerera ko ico kibazo gisigaye kibarengeye, baza barakirungitse muri leta. Iyo nayo bakayisaba yuko hokubakwa hagati mu gihugu ibigo vyakira abo bana. None umuzi w'ico kibazo woba ari uyuhe kugira kizoronke umuti urama? Inyishu ni muri kino kiganiro Kw'isoko, mukagishikirizwa na jewe Byagahungu. Kaze. Ibiro vy'igisagara ca Bujumbura bivuga ko ikibazo c'abana bo mw'ibarabara kibarengeye. Mu kiganiro yahaye televiziyo y'igihugu, Jimmy Ndayishimiye, umuhanuzi w'umukuru w'igisagara ajejwe umutekano, avuga ko batagishobora kucifasha. Nka mbere ya Bujumbura, ico kibazo kisa nkaho kiriko kiraturengera kubera abo bana baba mu ntara zitandukanye. Si kuvuga ko ari abana bo ngaha muri mbere ya Bujumbura. Nico gituma twebwe ndetse icyo kibazo twamaze gushikiriza inzego zidukurira kugira kibe ikibazo cy'igihugu bagifate mu minwe, hanyuma twarashikije n'iciyumviro yuko leta yoshinga ibigo cyane cyane ibyo bigo bikaba hagati mu gihugu, abo bana bagashigwamwo ndetse kugira bategurirwe kazoza keza, bakabigisha imyuga, bagashiramwo imyuga mu ivyo bigo, abana bakiga imyuga. Ikindi ca kabiri, urabona imihe bamaze mw'ibarabara, usanga bamwe barataye n'ubuntu, bagasubira kandi bakigishwa indero runtu, indero y'abarundi, kugira abo bana baze bave muri ivyo bigo basohoka bazi imyuga, baja gutegura kazoza kabo. Kw'igenekerezo rya ndwi mu Kakaro umwaka uheze, abasega bakuze barenga 200 n'abana 90 barahagaritswe mu mabarabara y'igisagara ca Bujumbura, inyuma y'ingingo yafashwe na leta hagati mu kwezi kwa gatandatu ibasaba kuva mu mabarabara ku bushake. Ntibikwiye gusa yuko bakugwa mu mabarabara, harakenewe kurondera gutahura igituma bari mw'ibarabara. Uwo ni umwihwezo w'uwurongoye urunani rwa politike rutavuga rumwe na leta Sefo Harusha. Frederic Bamvuginyumvira aratanga imvo zitatu nyamukuru zirimwo ubwicanyi bukibandanya, kunyaga amatungo y'imiryango hamwe no kunyuruza itunga ry'igihugu rigenewe imigambi y'abanyagihugu. Ikibazo ca mbere kiza ni kubura imbono. Mu bisanzwe ufashe ubutegetsi, uriha ingene ubona ubutegetsi bwawe iyo buzova bukagera. Ni kuvuga ibibazo ubona uje gutorera umuti, urabishiranga ukavuga uti ngiki. Ukavuga ingene ibyo bibazo bizotwara uburyo, ukavuga abahinga bazobikora ko abufise ingene bangana, abudafise ukabarondera, ugaheza ukibuti none tuzobikora gute, mugaheza mukerekana ingene mwofata ugo rugendo. Rero ikibazo c'abantu mw'ibarabara ni kibazo narasiguye ejo bundi iyo kiva niyo kija. Bwa mbere hariho intambara, ariko bica bifatana n'ibi byo kwica. Wisha abavyeyi b'abana, ukica umupapa, ukica umumama, cyangwa ukica bose, abana bacika bamayibobo, kuko base bawe ntibashobora kubatunga no bafise ibibazo by'abana babo bivyariye. Ico ni kibazo gica kiza mu bituma mwene abo bana baboneka, hagaca haza kwa kwiba abanyagihugu. Ivyo baruhiyo babiriya kuya, wowe ukaza ukabibaka kubera uvuga uti ndiganje, ndabibaka, ntawumbuza, ndafise umucamanza nkingira, ndafise umukuru w'umugambwe nkingira, reka ndamwinda mu munyagihugu ndamwica ariko ndamuhonyange, biramusha. Ivyo biriho mu gihugu n'ukuri, biriho si by'imbeshere. Ivyo nivyo bituma aba bana babura iyo baja niyo bava, bakavuga bati reka twigire mw'ibarabara niyo kazoza kacu koba. Hagacaza ca kindi ngo kwiba
kwiba ivyo igihugu gitunze ukiba uburyo bwofashije imigambi ukabunyikiza ugatwara iwawe ukibakira amazu ukiyubakira imiduga ibikwegana ukira ibintu vyose ubona ko bikuhimbaye mugabo babana bo mwibarabara ntibakuneze ngo ushiraho ubwo bushikiranganje nabwo nukurondera amahera bukirira amahera mugabo mwene ivyo bibazo nyamukuru vy'inkoramutima barabikora ko bagasha ninaco gituma iyo leta mu vy'ukuri nta leta dufise jewe ndavyemeza nta leta dufise kuko leta itagira imbono leta yica leta yiba leta yibi vyayo iyo leta siyo kuko ababigira mbo muri leta ni benshi kandi iki ni kibazo kimwe mu bindi burya ejo hazaza n'ibindi vy'ingorabahizi bidasanzwe. Mu mpera z'umwaka w'2021 amatohoza yagizwe n'ihuriro ry'ubuyobozi bw'intara mu bijanye n'iterambere n'imibano yerekanye ko abana barenga 7,000 badashikana imyaka 18 baba mu mabarabara. Igisagara ca Bujumbura conyene cabarizwamo abana bo mwibarabara 5,000. Ni hano duciye dusozerera ikiganiro kw'isoko cuno munsi mwariko mushikirizwa na jewe Pierre Gahungu naho ubutaha. Cari ikiganiro kw'isoko.